Ndi promoter yigirisha kwise squatter. Yikubise squatter. Squatter. Ya squatter hari gihe uja kurondera ikiganiro canke par exemple uja kuvumbura umuntu ugasanga kwise squatter ugasanga uvumbuye utariwe. Inamba ya mbere nkura nayo niyo umuntu afutisha ikiganiro namaze gukora kamera ndagifute iyo ntambamye turakunze guhura nayo cyane. Yindi ntambamye nayo urashobora gukoresha umuntu ikiganiro ugasanga akubwiye ngo title namusharatwandikira kugira ngo nyene kire munafise strategy sinzi ko abashaka kuryoshya ibiganiro byabajya baba bari akese aradukunda cyane brother akese aradukunda cyane gose nkeka ngo ugwanko nimba goba gwaje ryari sinzi akese n'umuradukira umuziki ndundi kadushikira amazina yacu kagira kure nimba sa message mu ndirimbo yiwe kandi akavuga ko kubaka izina byari bigoye nuko yararavye yarazunguruka aravuga ati Ndi promoter n'abari mu bantu bubatse izina ngira ibiki muravuze mu mpimba umvika imwe ndayumva university ishure rikomeye cyane naciyemo kandi njyanyigishije byinshi kubaha kumenya ibyo nkwiye kuvuga n'ibyo nakwiye kuvuga kutinya kuvuga oya just nigera nago kiretse yo nigirije ndi muganga ndi muvumbuzi ndi mutananirwa yarabizi uramubaza arabizi uvumbura ji arabizi nawe uramubaza jisho ri naramuhakije petit frère wiwe ni umugabo wa papa wa mama watari papa wa mwitaguze umugabo wa mama watari papa umugabo mama atari papa aso no mukanyo ni mukaso. Bonjour mesdames et messieurs les fans de Buja Flavor, this is Buja Hit TV, the number one channel of this industry. Buja Flavor chakinyamakuru cyema kibaza nabisha mvuga muri industry Buja Flavor nkuko tuma tubikora reka tumaze dukingurukira Imana hama dusubira dukingurukira n'ubwo akunzi ba Buja Hit TV. Right now twatewe iteka turi kumwe na Hit Top TV, turi kumwe na Landry Promoter, turi kumwe kandi na Ibali wo bita imbesire cameraman. Vipi bro? Fresh safi. Landry vipi kaka? Bwana safi fresh. Ipokito meze ni. Bwana je presentation kirenzo. Urakubita kumukora. Yes I want to. Yes bakunze ba Hit Top TV Ndi promoter mwateganirwa kiretse yigisha kiretse iyo nigisha uri kamera ni Ibali imbesire cameraman. Visa kuri kamera ariko uno ni CK professional. Landry vipi sasa? Safi kakomeze neza hypocrite. Nakwita hypocrite cyangwa ni hypocrite. Ya hypocrite Beni ya nta kibazo umeze neza namwe. Je ni bon kabisa. Hit Top TV gute Landry? Ya Hit Top TV imeze neza naho nyene tubazo tutabura ariko tumeze neza turashima ndazi neza yuko tuzagira byinshi tuyaze ibitagenda neza nibigenda neza ndaza tuzagufata umwanya wo kubiyaga kabisa. Yego. Ibali gute wewe la? Ndashima Imana uko biri kose. Imeze neza. Hit Top TV imeze gute? Yana Hit Top TV ni amavuta. Meriko muri conference mutubwira yuko ngo intango ya migoye ariko biboneka yuko industry ngasuye kandi kuba hahandi Landry Promoter. Igiki mukoresha Landry Promoter? Ya numwete uri kwitanga no gukunda akazi umuntu abakora ndetse no kwitanaho no gukundana byonyine. Yego. Nigiki Landry Promoter yamakora akaguma yitwa Landry Promoter wa wundi tumenyere nka Landry Promoter wakira muri Waka Light TV. Kutananigwa. Misi yose nigarana. Ya never kiretse yo nigi canke yoshonje tu. Landry Promoter igirisha ryari? Ndi promoter yigirisha kwise squatter. Yikubise squatter. Ya squatter hari gihe uja kurondera ikiganiro canke par exemple uja kuvumbura umuntu ugasanga kwise squatter ugasanga uvumbuye utariwe. Rero sasa uba wigirishije ko wavuye muri utateguye uba wigirishije ariko iyo witeguye muhira ugiye gukora ikiganiro kipanga bien ukavuga ati je ngaho ngiye kurondera Beni mukanyosha bana mubura foro ubuze ati Benari ngaha ariko ari gihe ugenda gukora ikiganiro par exemple nka Beni turahuye pum mfise kamera ati bari asa kamera piga swata bamba nigishije kabisa sawa. Yes Landry Promoter kumbere ni kibazo cyane muzo kwa Landry Promoter mbega Landry Promoter ho industry kubwa private bikenda gute kwa Landry? Ya industry imeze neza cyane gose ndetse turona ko abantu bako baratera imbere abari nivyo ko baratera imbere abikora utwo ko baratera imbere biciye ku ma TV online biciye mu gutahura icyo ari cyo rezo socio kubera ko barazineza yuko kera hahise wasanga abantu batitaho internet ugasanga umuririmbyi indirimbo ziwe usanga zigendera muri flash ugasanga ariko umuririmbyi arasohora indirimbo akagishira kuri YouTube amanatu tukaza tukayivomera tukamuha ibiganiro agasigura ibyo yashatse kuririmba bamwe bikabakwegera abandi bikabateza imbere. If bali kubgaho industry gute bro? Industry gicho no bivuga ko
sindayizi ko byinshi kuko genda mu cameraman urabizi ariko urabibona urahura nabyo ariko jibyo mbona industry uko iri kiragenda je mbona biriko biragenda bien kuko uravye kera ukungena ibintu byari bimeze no kugeza uno munsi urashobora kubona ko ubu hari ikintu kandi kinini cyane kuko ugiye kuraba abastare uno munsi urashobora kubona nk'abastare bashika nko ku mirongo bafise imiduga bagenderamo ariko kera wasanga abastare bafise imiduga wasanga ari nk'umwe canke babiri navyo nukavyumva kugira umubonane wasanga ari kibazo ariko no munsi urashobora kubona naka aje gari ariko urabona intambwe agezeko urabona ubu ugiye kuraba barafise n'ahantu bavugira cyane basohokera urabona ko umuziki w'Uburundi usigaye witaweho cyane kuko uravye nk'ama TV online uya ari mu gihugu ni menshi cyane kandi ari karakora akoresha ingufu zose kugira apushinge abaririmbyi bo ngaha mu gihugu nubwo kenshi benshi baguma bagira batabibona abaririmbyi benshi baguma bagira bidoga bamwe bamumva nta by'amavyera dre ariko je uko mbona ibintu bimeze fresh Jesse bakunze babuye kumbura bashaka kwibaza ati mbega Hit Top TV bari muri plateau za Buja TV gukora iki nabakunzi b'umuziki narabwiye yuko ino plateau si y'abamuririmbyi gusa umuntu wese afise ikintu ajejwe muri industry ino plateau iri ngaha kubwiwe ni Landry Promoter kumbura no musi rero nashimye kumamagara urashaka kwibura ati mbega Landry Promoter gutembera Landry Promoter muri plateau za Buja TV urumva guturi ngaha bro icyo nambere kwanze kandi dushimira Imana kwanze kubona ko yashukudwa studio nziza muri studio zitatu dufise mu gihugu nziza cyane ndetse ngerageje kuvuga zinuta namwe mu radio dufise mu gihugu urumva ni ikintu cyane ndetse kubera ko TV online ifise icicaro ciza biraduha intege biraduserukira natwe kubera ko benshi nk'iyo bavuze ibintu by'ama media kenshi ukunda gusanga bavuga ama radio ariko ama TV online ugasanga basimba ariko rero kubera ko iterambere guma riboneka cyane mu TV online tuzova tuja mu rutonde ndetse no mu rutonde sana turimo no gusa bavyinyora kuko mushobora kuburi uri capable gukora studio nk'iyi bisigura ko haba ari ikintu kanaka uronka ya ni Landry Promoter cyane nifuza kukubaza ati mbega TV online irafise uruhara rwo guteza imbere muziki ndo cyane gose kubera ko ni ibikorwa byinshi cyane kubera ko twivyo dukora usanga abivuga donc naho ukora ikintu kidafitanye isa n'umuziki ariko usanga hari akantu k'umuziki kazamo kuko ndazi neza nawe ugiye kubaza abantu mu ibarabara barababwira ati nowe muririmbyi ukunda urumva cyangwa niyo hindirimbo ukunda murandabibona ugasanga ufite umuziki umugaruka ubwo umuziki ugaruka n'ubwo ngene wa muririmbyi agaruka ampisi dosa ukungena uronka ama viewers menshi ndibaza ico bita views ndibaza n'abantu baba bahiravye ico kintu ngo ikigano kirabwe n'abantu 200 nize neza ko nawe wowe uwo muntu wakujigana abarabwe n'abantu 200 nimba YouTube channel yo muririmbyi wakoresheje afisa abafana be 50 gutanya byo 200 byawe ico 270 252 aronka karusho aronka karusho ari ibintu vyiyongera urumva en fait mu iterambere ry'umuziki TV online ibirimo cyane cause burya ngaho iwacu mu Burundi abakoresha internet bakiya cyane sivyo niyo mpamvu kenshi ukunda gusanga bamwe usanga batazwi n'abana bariya ariko izi TV online ziramenyekanisha umuririmbyi akamenyekana ku isi yose apana nga Burundi gusa cause YouTube iri international iboneka ku isi yose ariko hari ibinyamakuru bimwe bivuga ariko bitarenga ngaha mu Burundi yes ni Landry Promoter cyane nifuza kukubaza ati mbega Landry Promoter niziye ntambamye akunze guhura nazo muri akazi dukora kubera turaza akazi dukora duhura n'intamba myinshi kumbere Landry Promoter azivuza akazi sigura neza kumbere wo bitahura Landry Promoter kumbugira intambamye ya mbere mpura nayo niyo umuntu amfutisha ikiganiro namaze gukora kamera ndagifute iyo ntambamye turakunze guhura nayo cyane yindi ntambamye nayo urashobora gukoresha umuntu ikiganiro ugasanga akubwiye ngo title ngo nimbi ngo title nibijanye biki title biki nibiki urumva niyo ni ntambwe kubera ko twe nta muntu yigira yibeshera kuri title kubera ko dufata kakajambo wowe urumviza ikiganiro kumva ko twanditse bitari mu kiganiro tu niyo target uburindire kumva ariko nimba uzi ko hari akantu bavuze twanditse muri title ini ntambamye naho urashobora kuja kurondera gusaba ikiganiro umuririmbyi akakikwima nimpamvu bacanza bya bintu bita kuvumbura mbega hajyanye wibaze ko umuririmbyi yarakwiye kwima ivuga ikiganiro cyangwa yarakwiye kwima umuntu mu menshi amakuru ikiganiro kubera ko bari mu iterambere ry'iwiwe kandi bayifuza ko ibikorwa vy'uwo muntu wo muririmbyi bigera kure bisohoka
sivyo bisohoka rero umuririmbyi arinza kwima ariko biravana na management yiwe barimo kuko kira gisata kiba gifite umwe gitegura ibintu ntawo umukundana ntawo umushavurira kubera ko bivana ingene organisation yabo ibimeze if bari nka uri nyuma ya kamera hari inyuma mbese cameraman wowe ntamba bikunze guhura nazo n'ibyaha bro Jim namba nkunda guhura nazo nyinshi cyane niyo memoire nyuzuriyeko turiko turakora kabisa badubona memoire iruzuye bigeze ahantu nyene nayo Landry arafise ukungena ameze yamaze gufatana ni ari muri mood yo gukora umubwiye ati kata ubu mwishi kabisa ubu musubije kuri 0 sasa rero iyo namba myibaye bihora binstressa cyane kuko bisaba gukoresha kunyarutsa cyane kugira ndabi ico mfuta muri kamera kandi uwaguma bandanya cyese nshobora kumubwira ngo hagarika kuko ndamuzi ndamureka akaguma bandanya nkafuma mpombamo amajambo make mugabo nani nuza muda kayigumamo iyo niyo namba cyane nkunda iyi ni namba nkunda guhura nayo niyo iyo dukoze nk'ikintu haza numva je kumbwira ngo ujya mu amfitse ngo tugifute cyangwa ngo nyene ngo akakantu ngo tuzogakuremo numva kandi yakavuza akabona yakavuza akabona ngo mugukaza numva ngo muzogakuremo iyo ndiko ndetinga nkaraba ako kantu ndiko ndagakata birambabaza cyane gusa nyene kubera nyene aba yabigusavye urabikora nyene kuko kugira dukore twumvikana mugabo gusa je n'ibinezera mikrofone nayo kindi iyo nshikanye ikiganiro ndagisize mu mashini yagomba ndagikore nkaca nsanga ntibyavutse Bitagenda gutiga ibyaro cyusura kugisaba kugira kabiri. Cyamanza nkaryama nk'iminota 30 kwaza. Byarabaye ho image. Wajisanga nkiyo nani mwari mugiye gukora yarijanye n'uwo munsi nyene ntibizosubira kugaruka. Kurumva itucinga intege. Man, n'umutwe cyutangura kukuye. Yes novuga jero bita mahasa dasa gukora abantu bakundana cyane abantu batigera bahemukiranira namwe muri kumwe niki mukora kugira ngo mumvikana na promoter. Twavuye kure Beni, twavanye kure kandi twamenyanye kuva kera ndazi urazi ko yari hariya muhira. Bari twavanye apana muri waka oya twavanye kure nimbe tutaraho muri waka ari ibintu twaduhuriyemo kozi yari umuntu akunda baririmbyi cyane nanjye urazi nawe umuntu akunda baririmbyi harama evenement mwe twahuriramwo imigwi y'amatimu twahuriramwo ariko niba tuziranye cyane ndetse ndavyibuka tutarahura yarigeze kumfotora photoshoot bali photoshoot yagira photoshoot wapi jembo en fait nawe yakakunda kuresha kamera ndavuga ati brother urazu photore ndamuhamagaye acha ifoto zibiri turashwana ico gihe none tema yara yose mu binga mu ifoto zibiri kera ariko nasubiye kwimwibuza twaramenyanye twaranavyibagiye ya twe turakundana turabana twavanye kure nta kintu dukoresha atari kwitanganirana hafise kibazo nije mba ndagifise nani wabagifise ndetse tunasangiye n'akazi ndetse dushira hamwe kabisa ni Landry Promoter nigira wifuza kundi mu cameraman yoje inyuma ya kamera birangora cyane gose kubera ko nkuko yabikubwiye aramaze kumenyera ndetse aramaze kumenya ingene nkora ubundi mu cameraman byose aba yuko arinda anyiga yige ingene nkora cause ndavyibuka Rafa Pasi yaragiye gukora ikibazo ca leta exeta twakoze undi mu cameraman sasa rero undi mu cameraman igano twakoze urabona gusa katari bari ya gikamera cause Mufite bari n'umuntu atagira ubwoba byari byose kandi bari image we amaze kwatsa kamera je simba nk'iki mu control ngo ukamera arafata kamera akaba yagiye rero kwiye kuntu usanga kurayaga n'umuririmbyi jewe nyine ikiganiro mvuga bari yaguma yakameye kubera ko ari giye kwimye ikiganiro mugabo zigya kuyakumara kwimye ukabigumana rero sasa uwo cameraman twoye ko ikiganiro ahantu muri studio kwa Miri tuko turaganira n'umuririmbyi bishu Riga je nibaza ko je nako ndarikodinga byo ko birafata amajwi nibaza umujama ko turi kumwe mu image ndabona we yashize kamera nyuma y'umugongo ti blaza ibyo twakoze nkana kimwe kirimo muce nari nzi uko murayaga amadusoke yase dukora ndavuga ati yababara hari en fait bari nyene ya naramutahuye
ndetse undi mugabo twokorana ariko bisaba gusa kanyiga nkuko yabikubwiye ari gihe usanga memoire yuzuye ambiye ati geza yes ni Landry Promoter tubona mukiri kumwe na Bali mukiva muri Waka Light mbega murabona ko hari akarusho kuba mwaragiye ku akarusho kariho kandi gakomeye cyane kubera ko n'umunsi wavuze ati Hit Top TV abasore bagize Hit Top TV urumva ati nitwebwe urumva ati mbwa uvuze ati abasore bari muri Waka Light TV batwagwa na urumva ko urumva batwagwa na kese urumva ko atari cyo kimwe na abasore bagize bakoze Hit Top TV urumva yuko bidasa biratandukanye kandi akunguka arahari ibyiza byinshi turamaze kubibona ndetse n'itandukaniro turaribona ndetse no gutera imbere turabibona ni Landry Promoter kumbure umuntu araca yibaza mbega Landry Promoter ko twarabonye nuvuga wahoze ari boss wawe yaragerageje kuvuga amajambo menshi atandukanye ku ma TV online nuvuga no ku ma post atandukanye ariko wowe nitwigize tukubona uvuga ikintu na kimwe Landry Promoter byabaye gute Landry Promoter bimeze gute gushika no munsi ntimuzigera mwumva ikintu ahubwo je mvuga kuri je kwera ko akese ndamwubaha cyane gose ndamukunda nimba karankurikirana simbe nk'aba bandi canke simbe ngo ngende mvuge ibiki nibiki ngo ngende mvuge ku ruhande ngo tugende natwe ngo dukora ama interview nkuko twabibonye ngo tugende ngo dutukane ngo tuvuga amajambo atari meza ngo twigishijwe ibi twagize ibi akese ndamwubaha ndamukunda kandi nzokoma ndamubaha kandi ivyo bivuga byose urabona ko bivuga kose je shobora kumwishura kubera ko erega ntambeshera ivyo avuga byose I think ko ari umuntu hanzi kandi umuvyeyi yagiye gututse ntushobora kumwishura akese sinzigira sishobora ko ndamukunda n'umuvyeyi yankuye kubuza nshira ku 10 yarandeze yafashe ingabiro yatumye ingabiro yanje igira yarandeze muri make mfite yarandeze mfite ingabiro yanje yo deja Imana yari imaze kubona ko nzobicondi no munsi ariko ari mu bantu batumye ingabiro yanje mu muyimenya urumva rero ndamukunda ndamwubaha ndetse ndamusonera ndetse ahari hose mbere karanyumviriza Waka Light TV ikigera kinyamakuru cyaratureze turagikunda n'ubu turagikunda koze ni kinyamakuru cyatureze rero ibyo bindi bintu abantu bagenda baravuga Landry Promoter na case ngo nibumvi turavugana muri telefone turandikana na message tukayaga uraterera ivyumviro kwa kundi nyene yego koze ni ikintu nubatse imyaka n'imyaka bro urabizi Waka Light TV ni ikintu twubatse imyaka n'imyaka urumva rero nitwabona agakosa cyangwa ngo duhore turayaga nuvuga na SK hari urabona ko bikora neza ga bro bon en fait arabikora nkuko abakorera baba bamutumye gukora arakora turamubona turamukurikirana nkuko nyine ndashobora kuba nka twebwe nyene nka Landry Promoter naho ubundi wewe uko ari nkuko nyine arekuriwe gukora mbona abikora nkuko nyine yategerezwa kubikora nkuko ababosi biwe bamutuma gukora ibi bali kubwa urabona yuko hari akarusho ko mukorana na Landry Promoter muri Top TV mutakiri muri Waka Light akarusho ni kanini kandi umuntu aragashima kuko na wewe niwimuka ukava iwanyu ukaja kuba handi ukipangira nuko uzobubona ko hariho intambwe ushitseko urumva cyo kimwe kandi hariho utuntu usanga uriko urunguka mu mutwe kubera utabukibana n'abavyeyi kuko hajya twe twarashika ku kazi gusa tukicara nta stress naki wewe wamenya kutonda gusa ugaragara ariko ubu tuvuga ati atamahera ya déplacement dufise atamahera ya mainite dufise ikiganiro nigi umva byaratumye icambere twaguka mu mutwe yani kuko urabona twabitanguye turi abana ntitwari tuzi ko tuzonashika yani twapfuye kuvyinjiramo yani je navyise ubuyu wayo kungene twinjiye muri ibi bintu twavyinjiyemo nk'ubuyu wayo kuko twe nukungene yabidusigurira je ko ubu yaje nsangaye je yakese yanansigurira ibintu mugaje sinabyumva nakavuga nk'ibintu nkavuga no n'ivyo bintu urukora ivyo bizobaho ivyo sinumva nkumva ngo YouTube ngo izogira iki ngo ntutawuri vyari nyene mfa kwitamo nyene mfa gukora mu nyuma natangura ndabona benefice ndabona rero harageraho tubona ati nanu tugeze twakwiye kwiyubaka hama aha naho tugasigira abandi bakaronka akazi kuko iyo tuguma hajya nahise ubu nawe ntaba yararonse ahantu hagarara kandi vraiment
je novuga ko twe na kesi nubwo abantu bagenda bavuga ni hamwe nyine abantu baraba bijya vuga muri nani mu interview bagaca bibaza ngo ni je nibaza je nta musi numwe bijya ndabona abimbwira cyangwa kugira ngo nyene kire mu nafse strategie sinzi ko abashaka kuryoshya ibiganiro byabajya baba bari akese aradukunda cyane brother akese aradukunda cyane gose nkeka ngo ugwanko nimba goba gwaje ryari sinzi akese n'umuradukunda akese n'umurami atwifuriza iterambere brother bakera kandi akese sinibaza ko yotubeshira kuko akese je ndibuka ikintu cyose je novuga nzi kwari we yakinyigije ukuri je esprit fise mu mutwe ni akese urabona akese n'umuntu wa mbere arinda urabona nyimbu z'abantu barinda kuri inosi ni akese rero jewe natoye esprit yiwe ukungene nyine yanyigishije nivyo nagiye rero sinumva ukungene no hava mvuga ngo akesi nini niwe yanyigishije montage niwe yanyigishije hajya akesi azi ibintu byinshi n'umone kuko niwe yanyigishije ibintu byinshi uzi bibaho dukoresha muri ibi niwe yabinyigishije sinumva ingene no vuga ngo ndagiye kuri media ngo ndavuze ibi ngo ndavuze naho yovuga gute naho yovuga ko ari we yanyambitse pamperse cyangwa iki je no byemera pamperse nyene gesi bakunze mu TV muramubona ni Landry Promoter mbega ikimbere cyo kucrea Hit Top TV wari gusanzwe gifise kuva kera byaremeze gute Landry ikimbere tugifise kuva kera ari uko kubera ko twatawe gukora muri Waka Light TV tukira abana bato tukiri bato ariko dufise talent dufise ingabirano nkuko nahuye ngari umuvumbuzi mukuru burya je urakunza kunyita umuganga wa mbere n'uyu kubera ko nta kintu nshobora gukora baratazi atakizi ofite ikimbere tugifise ariko rero izinyo tuba dufise ikimbere cyo kuzotera imbere tukaba batwebwe tukazokora ibintu byacu ariko ntitwavuga ngo tuzokora Hit Top TV nene ngo Hit Top TV iryo zina ntiryari Hit Top TV ahubwo yari BL cyo yari BL YouTube channel yari BL yari BL nico kintu twavuga ko tuzokubaka bivaye n'ukene twari tubanye yari BL ariko ntavyo bazi yari BL ndibuka bari yarigeze kuba afise channel ariko turaraba byashikiye bagenzi bawe nga muri Bujahiti bijya bihe byashikiye byagishiye bagenzi banyu Isaac na Ozi bakiri nga muri Bujahiti urabona ko bamaze kwerekana ama channel yabo aba boss ibintu byabagwa neza tudufise channel iso zitatu ariko tutashimiye kushira ku mugaragaro n'ingoga tutashimiye gushira ku mugaragaro n'ingoga kubera ko aba boss ntibayibona ukundi kubera ko ntamwe ntango atahura neza ko tushobora kuzova ku Waka cyangwa dukora ibyacu ndetse benshi ntibabitahura urumva twebwe dufite projet dufite umugambi kuva kera wo kuzotera imbere tugakora natwe ibyacu ariko tukazotera imbere tubicishije mu baboss bakatwigisha ati ndibuka rafopase muri iyo minsi yeze igihe giheze tugitangura namwe tugatera kesi brother ariko ndabona ibintu bigiye kungo tuno munsi nagiye gukora kozi nabuza abana depression nambwe ati blaze ati bibone bimwe ndakubwira kozi wasanga ariko ndazi na urabizi yo mu guza amafaranga uragumukana mu boss ati none nubwo muratupeteza nambwira ati brother kuno garambye ati bibone byo nacimbo yuko ujya gutera imbere na bisaba ko utanga inguvu cyangwa cyaraho ngo kubaka izina kabisa turana kubona no muvuga muri clip ya Satbi Landry Promoter nubura ko bizava bituma abaririmbyi bamwe biyumvi batakwiyumviramo neza Landry Promoter si ya Satbi gusa aro ni ndirimbo yitwa Muge twari kumwe na Yves Bali y'umuririmbyi DJ Olgi twarimo muri clip n'indirimbo ya Satbi n'ubu tugire tujye mu yanuze mu ya Bien Free mukanya tugire tujye mu ya Bien Free kubera iki ahubwo twe tubyakira neza ahubwo dusabe ko badusupporting ahubwo bari n'ivyo bose bifuza ko bakudushira mu video badushire cause kabisa baratahura neza ko twapambanye twagwanye kandi tugwanira umuziki w'u Burundi uregeje kumviza iyo ndirimbo ya Satbi yaravuzemo izina kubaka izina kandi turi abantu twubatse izina rero nimba bashaka rero natwe iryo zina twubatse ko rigera kure kandi dufata kari nka promotion ko batugirira twe ntitubishira ngo namatimu ngo ibiki ngo kubera ngo arinde ko arinde oya no mushigikira umuziki ndundi kadushigikira amazina yacu kagera kure nimba Satbi mesize mu ndirimbo yiwe kandi akavuga ko kubaka izina byari bigoye nuko yararavye yarazunguruka araraba
aravuga ati Randy Promoter n'abari mu bantu bubatse izina bapambanye bakubaka izina ndamuzize mu clip kanje byogenda neza nawe izina ryo ndazi nimba urinze ubimbaza nuko wambonye kabisa ya nako incho kitwavuga ati mbere Randy Promoter nazobagira ikibazo mu bandi baririmbyi abandi baririmbyi sinibaza niba vyakira gutariko ariko nibiyago vyagiye hagati ya Hitop TV na Empire Ave nibiyago bagiye hagati barayaga baravugana ndibuka Barino arabyaga arashaka kuvuga byinshi niwe uvuga byinshi kunduta ariko kubera ko ni wasanzwe amagarariye barabiyaze baradusigurira kandi turababwira intamba bishobora kuzana ariko turahanuza baratubwira ati ni ibintu bisanzwe ni hamwe gusa nihaza abantu bafite ama complex mu mutwe bavuga ngo biki nibiki ariko twasanze ari ibintu bisanzwe kandi twasanze ari promotion mu gihe muzi neza yuko dufise aga televiziyo gashasha dufise televiziyo shasha Hitop TV rero badondeza kandi tucirondeza rero baduze muri clip zabo bazoba bafashije babona yuko yamazina bavuga ko Randy Promoter bavuga ati Randy Promoter aracariho kubera ko urazi ko hari abantu benshi batari bazi yuko ugomba kuri hits nyene uri benshi bibaza aro benshi bakiturondera kuri Wakalight benshi bakiturondera kuri Wakalight abo benshi tugenda mu ibarabara kumva ariko baduhamagara Wakalight urumva rero ifo yuko twipushinga twebwe ibintu byiza cyane ko nyimba ari ikintu cyambere cyomba bazi Wakalight TV zimwe igiguye twabara kuko uravye ubu n'umunyenga ibiturimo bya Hitop TV ibi n'umunyenga kugenda mani waka twarayipambaniye kuva nano bizi ko twanibazo twagiye turahura navyo turakubitwa turafungwa tugira ibiki muravuze mpimba umva kimwe ndayumva university ishure rikomeye cyane naciyemo kandi ryanyigishije byinshi kubaha kumenya ibyo nkwiye kuvuga n'ibyo nakwiye kuvuga no kumenya gusingena ibintu byifashe mu gihugu ubwo Randy Promoter yizi ki yavuye mu mpimba nabikubwiye narize kubaha kuruta uko nahora nubaha naramenye icyo nkwiye kuvuga n'ibyo nkwiye kuvuga n'ibyo ntakwiye kuvuga ndetse narabonye uko nashobora kwitwara hamwe ibi na biriya Randy Promoter ni iki yohanura wa wundi kumbure agifise kagatima ko kudatinya mpimba mimba ni ikintu just mvuga mpimba mvuga university ajye ni kwishuri university university yigisha kandi yigisha ivyigwa byose uwo muntu wese yoba adafise iyo esprit yo gutinya hajya ahantu ubwo neza yuko adafise umutima koze n'ahantu higisha ariko nyene bisaba yuko uba ufise umutima ukomeye kandi wirinde icyaha n'igisa naco umaze kwirinda icyaha n'igisa naco ushobora kutazohashika ndafise igituma ndakwaje kibazo nuko uno munsi mu gitondo namye kuri page no kuri Facebook kuri page ya Facebook ndabona yuko ari ama page menshi ya Hitop TV nuba posting ibintu vya politique Randy Promoter nora ko bizava bibakugeragara ahubwo ndafasha umwanya akubura ko cyane kumva ico kibazo twe sinzi twe gushikira umwanya twe ntantu ntiturigira dutangaza canke dupibira yuko twavyuye beef kanaka n'umuntu kanaka canke n'abantu kanaka nta munsi bari beni wumvugira nta munsi wari mwe turapostinga canke dukora interview ko tuvuga umuntu nabi canke iby'abapolisi canke iby'ibiki nta munsi wari ariko turababazwa cyane Randy Promoter nababaye cyane gose ndetse ndababaye umwana ndababaye ndumva nori ariko sinurira imbere ya kamera ariko nababaye igihe cy'isaha mu gatondo 7h du matin na post nzigano nakoranye n'umuririmbyi Loriro kuri Hitop TV kuri page ariko mu masaha abiri page muri email wanje bari bandugikiye message bambwira ko bagize remove kuri page bakwasi wa admin banyatsuba kuri page biragiye ubu na page dufise ya Hitop TV page biragiye ico ni cyambere uno musi nyene uno musi nyene na post mu gatondo mu masaha 4 bandungikiye message muri email ngano nayikwereka ubu na page dufise ya Hitop TV ya Facebook uyu munsi ugiye kwandika Hitop TV ubu na Hitop TV nkazine Hitop TV vuga ibya politike Hitop TV vuga politike Hitop TV posting ibitera soni Hitop TV ipostinga ibintu byo mu bindi bihugu hiyo twebwe tugomba kubamenyesha yuko twata page dufise muri telefoni wanje nta page ya Facebook mfise ya Hitop TV ahubwo n'abantu bashaka kutwononera izina n'abantu bashaka kunyonera izina bashaka kunonera izina twebwe bashaka kunonera izina Hitop TV bashaka kudukwegera no kutuzanira ibindi bintu tutazi twebwe nta page dufise sinzi ko yabona harimo Randy Promoter gusa page ya Hitop TV nta igihari yatwawe none Randy Promoter ni giki mugiye gukora Randy Promoter tubwiye ko dusaba ababijeje canke ababishoboye abahaka canke abahackers badufashe
ugahora bino bintu canke babatugarire izo zindi Hit Top TV bakreye abantu bashaka kutwononera izina bashaka kudushira mu bintu tutazi twe ntavyo tuzi ahubwo ndabasavye nimba uriko aradukurikirana iyo bari mu bantu bakoze ivyo bintu canke iyo bari karategura ivyo bintu ndamusavye imbabazi ivyo bintu abifute ayifute canke nimba ashaka gukora ivyo akora ahindura izina aritindi zina mugabo ntagite Hit Top TV no musikana naravye Landry Promoter ndafise ari indi page kandi yitwa Landry Promoter Burundi ndafise Landry Promoter ari indi kandi yaje yitwa Landry Promoter Burundi posting izi foto kuri Landry Promoter Burundi ntari kuri Landry Promoter bacha posting abantu ngo bambira ngo banyandikiye kuri Facebook ngo nabishuye ibintu jewe atanakimenzi urumva irevre nivyo twebwe izina twe twubatse twararigwaniye twararipambaniye imyaka n'imyaka sinumva rero umuntu ashobora kuza agakreye ibintu agacendika ibintu bitari byiza akandikira abantu abakobwa basaba ibintu bitari byiza adraga abantu ngo ni Landry Promoter abasaba ibyo basaba ngo ni Landry Promoter ari indi Landry Promoter ni profile ni kujya nyene ni jewe urumva ivyo ni ibintu rero novuga neza yuko ndasavye ababijejwe ndetse nsaba ahubwo n'abajejwe umutekano ahubwo ico kintu bakifashe bakidufashe cyane turabe neza ko abo bantu izo nkozi z'ibibi zishaka gutwononera amazina no kudushira mu tutazi ko bofatwa bagahanwa kandi abahaka kwa dukurikirana bazi gwakinga ama Facebook badufashe izo zindi page tutazi zifutwe imbere abafashwe nabo bahanwe kubera ko si byiza turumva n'isoni turavye ibintu bibe ko birapostingwa bro if bali ko bwa ubyakira gute if bali jewe ndavyakira nabi cyane kuko umuntu yagize ivyo bisigurana umuntu adashaka iterambere ryacu n'umuntu adashaka ko hari ico tugerako n'umuntu ashaka kutubona ahantu habi ashaka kutubona turiko turagiriza ibintu turi mu marira turiko turaguma dutakambuka tuvuga ngo turasavye urumva uwo muntu sinibaza yuko ndanamuboye jeno namubabarira ndanamufashe no namubabarira kuko hariho nka pagiraho iposting ibintu bya politiki uravye ibintu biriko urabona ko ari ibintu ugerageje kuba uzi warasomewe amategeko na gatoyi ari ibintu urumva rero ubu turiyumvira eske duhindure televiziyo tuyitire indi zina canke tugire gute ariko muhindure n'abantu bacha bahindura nabone bacha bahindura ariko turasaba uwo muntu yimba twumva yimba akunda Burundi turamusavye imbabazi twebwe ejo ntituzozira ubusa ku bintu nimba ari deni dufise atubwire turirihe mugabo ejo twakosheje atubwire tusabe imbabazi ariko ama ikindi nkuko yari kavuga ati jewe umuntu yoba azi guhakinga ivyo bintu je ndamusavye andondere urumva uzobabaza muzomuhe inomero yanje andondere jewe nzofuma ndamuriha mugabo azoze amfashe ivyo bintu adufashe ivyo bintu kuko urumva nawe igitumu bitubajije nuko wabonye ko atari ibintu byiza Landry Promoter basiye kuribwira bya bindi nyene yaramubwira atari ibintu byiza turasavye umuhaka muba muzi canke muzokumva yanditse muri commentaire muzomuturonderere maka aze je tuvugane adufashe ivyo bintu je nzomuhemba Yes, bakunzi ba budget no kumwe na Hit Top TV aho Landry Promoter agerageje kuvuga neza dusigura neza ivagiwe ryo muri Waka Light no nishikagiwe no vuga muri Hit Top TV nukuntu Hit Top TV ihagaze fresh kandi murabona yuko muri industry harimo changamoto kuba Landry Promoter kiri muri game sivyo Landry murakoze cyane gose cyo kintu vuze ndagikunze kubera ko hari abavuze ngo mvuye aho nakora ngo uzocubuza down ariko narabonye urukundo rw'abafana n'inguvu izina ryanje rifise n'inguvu dufise je na bari kubera ko turi ku mwanya turi ku Hit Top TV iri ku mwanya iri ku mwanya kandi ushobora kudukurikirana uce kuri YouTube kandika Hit Top TV tugitangura ari ama Hit Top TV menshi yarari menshi cyane ariko uwanditse Hit Top TV haza iwacu biboneka yuko muri circulation ku rwego rwa YouTube turimo mu top nimbara ma top kwa ma top nini turimo ndetse ushobora gufunda subscribe ukabana dushigikira no kuri Instagram ni Landry Promoter ushobora kunfollowinga kuri Landry Promoter Burundi ugafunda subscribe ukamfollowinga canke Hit Top TV ukadufollowinga kandi Instagram yacu Hit Top TV none ikiraduga mudu following muri benshi mudushigikire ni Landry Promoter ngine ko uvuga akajambo gatuye kuri jisho yavuze ngo nituvukana
kutinya kumbwira jisho oya jisho nigira nako kiretse yo nigirije ndi muganga ndi muvumbuzi ndi mutananirwa yarabizi uramaza arabizi uvumbura jisho arabizi nawe uramaza jisho rero naramuhakije petit frère wiwe niyo nazanye uramaze kumenya ya kiganiro kuri Top TV kiriko ca jisho ya n'amaceno turashira hanze bakoresha ama IG yabo turashira hanze ndi mutananirwa arabizi aranzi oya jisho bakumbuye jisho dusanga tuvumbuye petit frère wiwe urumva banga ariko jisho nari ga mu gihugu nako byoroshe jisho twaje dusanga atari ga mu gihugu twasanga atari ga mu gihugu kuko twamuzanye ibyo mujama je sinibaza kandi ga mu gihugu yawe ga mu gihugu mako namuzanye ariko tunu umuntu nkunda ndamwemera cyane arafasha cyane industry ya 2 ahari hose ndabwireza ko randi promoter muganga ndamukunda cyane gose kubera ko iterambere ry'ibanje nabise mu ruhara kubera ko arafite utuntu nawe yagenda aragira ariko naho nyene asarisha nyene ahara ariko yarasiko mu mwita bro bya bro nguze mu bireke bro ndazi kuhara brother ndazi kuhara ariko andi promoter ndi muganga ndumutananirwa je na wewe duhuye je na wewe jewe randi umuganga emesire cameraman kuri kamera yiwiwe ukayitambika imbere kandi urero tugiye kumufatira decision ingingo asubire agapostinga ama video turimo tuyafata rero tukayatera cyo tuyashira kuri YouTube ya Top TV ya mugabo arabise YouTube channel nawe nyene no sio mambo nsadufata rebe ibintu ari posting wacu kubera ujya mu jamana dukarira sana ariko je ya ndamukunda bro nibigero unanirwa nawe kiretse wigirishije ndagufana ariko sindagirirwa ibakwe yo kuvugana nawe cyangwa twicarana cyangwa anyandikire ndifuza nimbareka abona kino kigana ze kunyandikira amvugishe basambira ati jewe wamujama muri nkoro tutu amvugishe basanyandikire ama ndamukunda ni mu bantu batuma iterambere ry'umuziki rigera kure ari mu bantu batuma abanyamahanga bahurumbira igihugu cyacu Burundi bivanye n'ivyo babona utunatero to gutwenza arafise uruhara rukomeye suvyemeranye afise uruhara rukomeye muri industry ya 2 plus 257 arakora cyane gose mujama cyane gose ariko rakantu namaze imisi nkurikana IG yiwe yamaze akantu atari karagira bien yaramaze imisi afisa ka esprit uzaravanga ibintu ugazanga ka posting abantu no apostinga abantu atapostinga bon en fait ka postinga nyene en industry ari kwepa kidogo yaramaze imisi akwepa industry gatoya agapostinga abantu mu bindi bihugu byari byangeza ariko ndarasumwa yo kavuga ariko ngira zo kwikosora mbone tarane nka Yves Bari wombira ngo mufata mu biki Yves Bari na Jenny ntashobora jakwe yeah muganga naniranye kaka jewe reka nambaze Yves Bari kibazo cyarani abantu bose ko gishaka gufata yani cyo muganga ndakubaza Yves Bari ndafite uburenganzira bwo kwishyura cyangwa se kwishyura yamubaze tu rija kibazo nabaza please Yves Bari cyagute cha snyoko cyagute umugabo wa papa wa mama watari papa wa mwita gute umugabo wa mama watari papa umugabo wa mama atari papa aso no mukanyo ni mukaso mukaza bari umugore mukanyo oya ico kintu kiba ni mukaso bavuga ni mukaso to nabonye barabaye benshi randi promoter kumure sana wasezera ikiganiro abaye mu gihe harimo jisho harimo na school boy basigaye bikora neza cyane tubashimire cyane bwana ubwo mujama yari nyuma ya kamera ariko nawe n'umustar CK professional brother yaga man agatura karambiyemo ndasabye randi promoter wasezera ikiganiro sawa abakuzi ba Bujahi TV ndabakunda cyane gose hano hane nanje narigeze kwifuza kuhakorera ariko nyene ntivyo babigikunda ndetse urumva ntivyo babigikunda kubera ko dufise natwa turi dufise gwacu ariko ni televiziyo nakunda kuvakira kandi ndakunda mic ya abafise microphone benafise nkunda cyane gose sino bideha cyane ndabihore ino muri televiziyo yatuboneye izuba twobihora ndabakunda cyane ndetse kinico iganiro ca mbere nkoze kuba menshi makuru bagenzi banje ndabasaba yuko mwandanye mushikira abaririmbyi nkuko muko murabikora ntimuvangura nimutora muko mukoresha bose tuko turabakurikirana kandi vraiment nakigara umusho gushaka je sindabe ndabakurikirana cyane mukomeze abakameramani banyu babikora neza cyane ndetse bana ko mwasohoye nabandi bamesha makuru kandi bako babikora neza ndetse na Beni nawe ndakwifurije kuzokora vyiwawe kuki yagusohore bigende neza bizogena neza bien ndabakunda cyane ndabibutsa neza yuko natwe dufisa tubarizwa ni hit wandika Hit Top TV Hit Top TV turakina abandi bakoza muri Top TV lakini Landry brother
abariko badukurikirana abo kwemera mu mufuko ya sindipanga neza mu mufuko sinibiragenda neza ariko turafise abantu badushigikira ndiko ndaciga ndiko ndagipanga ndabiko nshobora kuronka ivyo ndabariha kandi haronka ivyo ndabariha ashobora kuba ni Hitop TV rero Hitop TV fonde subscribe canke s'abonner bivanye naho uherereye uzokurashikira Landry Promoter uzokurashikira Burundi bwose muri rusange ya Guys bakunze bujye video twari kumwe na Hitop TV twakumwe na Landry Promoter twakumwe na Eve Bali Embassador cameraman hari inyuma twakumwe na CK Professional yako bikora neza yari Buja Hit TV kuri mikwa kumwe na Benny byanze kamera CK Professional sibira inshallah bari kumwe yes Bali tuvuze ariko kaka ahantu ni heza